Madame, ça va? Sawa? Aya mafaranga n'ubukunzi duhembega hamwe uyakuye uyu mwanya. Noneho ntiwaruje gusaba ingurane muri microfinance Hope Fund. Oya, jenje kuranga shara kagiye. Aha, we nuzi amateka ya Hope Fund Burundi. Ico nzi nuko mpembegwa ngaha. Microfinance Hope Fund Burundi uyisavye ingurane ugutunganiza mu minota mikeyi cyane. Nawe ntiwitiye? Ushatse kumenya amafaranga yose ari ingurane? Ego, aya yose ndagiye muri Suza. Nogira ndayajaye. Muri microfinance Hope Fund. Madame, amfasha borodero ngaha. Ego. Microfinance Hope Fund Burundi. Wajageze. Madame Ngondindira gato ngaha aricungira nikorera. Nta kibazo ariko nyarukura abona amasaha agiye. Okay, murakoze. Kunyarutse umuntu warugiye gushira ideni. Oya, ani microfinance Hope Fund Burundi. Umva niyo ngira versement ya konti yiwanje. Okay. Aba nukuri baradufata neza. Ni imodoka umenya ko nayikuyeho. Reka kubesha. Yego. Cyagenze gute? Akadeni baduhaye twace tugura imodoka kandi ubu tubira duheze kuyikwirira. Muri microfinance baratanga ideni. Yoho. Nako nufise yo. Oya sinabimenyesha. Waratevye. Nukuri. Kuguruza ngani ku buntu. N'agafoto kawe gusa ka passport hamwe na karanga muntu. Aho nyene ucutangura kugira versement mu mezi 3 ideni burironzo. Yesu mwana. Uziko nawe mfise akagami ngomba kurangura ariko ntigeze ndabimenyesha. Nyarutsa rero uguruze konti. Ahubwo ndagusabye manzi ndindire tugenda ruko meje kuyuguruza. Nyarutsa amada ndakubwira. Hindi mwene ndagusabye. Microfinance Hope Fund Burundi. Imana igize udukorera. Basha, Imana yonyine wo mwijwe. Urakoze cyane. Sinabwigere kuronka akamodoka nawe. Basha ndashimiye microfinance Hope Fund Burundi yo yaje hageze kabisa yampaye ingurane incanibura inka za kijambere ubukene ndabaza amata ndaronka reka nukuri ibyiza bya microfinance Hope Fund Burundi ntawe bidondagura ngo abimare abarundi bose babahamagarira kuguruza amakonti yabo muri microfinance Hope Fund Burundi. Ashi ibyiza byayo ntawo bivuga ngo abiheze niyo gushimirwa pe. Zana amashuka turara. Bite nata. Isa urakomeye. Ko wateye imbere. Wowe ukiri muri iki gisagara cha Bujumbura? Je ni homba. Egera microfinance Hope Fund Burundi. Nakanye sasi. None ugomba uvuge ko vyose ari Hope Fund Burundi yabiguhaye. Ari vyose niyo nabikuye. None ngiye bacama nanjye. None wowe nkuru munyamitaye mito mito. None ntuzaho twatangureje nawe. Hose ni microfinance. Hope Fund Burundi gushikino sa. None no ikura heje. Siège yairi muri ville. Siko? Agence za mu Kamenge ziriyo. Kwijabe ziriyo. N'imiburi no muri internet bushazishikayo. Uzina makuru rero. Naje ngomba ngende muri microfinance Hope Fund Burundi. Raba gashukura abe ko noronka utwo mfungura saa sita. Raba.
Hope Found Burundi. Ni sawa kabisa. Kare nta moto nari mfise none ubu ndafise moto. Ubu nkeneye n'imodoka. Abamotari mwese ndetse n'abandi karibu ngaha mwiyandikisha. Ama twiterera imbere nk'abandi bose. Iyo wi mabuja nyarukapi nashitse burya uvuga nashitse karubutse ego urumva rero nashakiye imifuko yose ibi byose ubisombe ubijane kuri babakiriya baco mu isoko kwa goreti mu soko ego no kwa bana ntugire ikibazo mawe ego we makiyazi ingufashe nyaruka urabona mabuja sa maze kushikana uyu wa mbere hari ikintu ushaka tuganire kwanza gatoya ego cunyarutsa ningoga uje nyatari nyarutsa hama urabona ko ujya wa mbere nawe ushikanye aha ngoma shire ku ikintu hama ikintu nagomba nakubarire mabuja burya urabona kajya gakinga kira misi yose umuntu ndagakotesha igihumbi ku munsi rero nari nifujije kubera urabona dukoranye imyaka 5 uramenyereye uranzi uranyizera nta kuntu wonkopesha ibihumbi 100 nkagura kandi gakinga gashasha ndakugurana ibihumbi 100 erega sinshaka kukugurana aha nanje naraguranye ego yego naraguranye nagiye muri microfinance Hope Found Burundi urayumva ndayumva mama iyo nayo ni yahehe mama nta na hamwe itari mu gisagara ca Bujumbura niho hari siege yayo rero gombo mbare na jewe ngiye kwiyandikisha nkuguruza iyo konte mu mezi 3 ngira movement yoba inguranya nanje nkagura ikinga yego bazokugurana hamwe utazosubira kuzuraja gukotesha amakinga mabuja narimenyereye amafaranga yanje ndayabika mu mufuko ubu rero ngomba negere microfinance Hope Found intunganiriza yo hemwe namwege nimuze mwiyandikishije naho wahejeje reka nshikana uru rufuko kwanza shira kwa kaani we Matia ugumufashe akaniko kari gasigaye ivyo ndabitora mu nyuma Hope Found Burundi iragahora microfinance yaje hageze Gute Oscar? Meze neza. Mbe ya microfinance wambare ko yitwa gute? Hope Found Burundi. Hope Found Burundi. Ego. Ama nukuri je ibintu byose nkora vyanse. Nagomba vraiment ushikane kugira nagenda ndabe ko hari ico bomfasha. Ego. Oya no kwiterambere ryansize kabisa ibintu byose nkora wapi. Mbe wombare kuguruza nangahe. Ni nko kubuntu ivyo byo biroroshe. Asha. Ejo mu gatondo mvyukirayo. Kuko oya nukuri nagenda ndabe ko notera imbere vraiment. Ego. Okay. Mbe wambare iherereye. Muri ville kwijabe no mu Kamenge. Aho bita kuri terminus. Sawa. Sawa rero ibihe vyiza. Sawa. Asha. Najewe ngomba ntera imbere. Hope Found Burundi. Uruwa mbere mu iterambere ry'u Burundi.